ndashaka kuvuga ngo kenshi mu buzima bwacu hari igihe tuba dushaka ikintu, hari igihe imitima yacu ibishaka ikintu tukagishaka cyane, tukakirondera rwose, ku buryo rimwe na rimwe ubushake bwacu bugenda budushira mu makosa. Dawidi uretse ko yifuje umugore w'abandi, ariko ntagarukirize mu kumwifuza, ariko akamwiha, ariko ntagarukirize kumwiha, ariko agashira mu mutego umugabo wiwe, ariko ntashire mu mutego umugabo wiwe, agashika no ku rugezo rwo kwicisha umugabo wiwe. Ivyo byose urabona yuko iyo imitima yacu ifise ibintu ishaka, tukabishaka cyane, hari igihe tubirondera tukabirondera mu nzira zose zishoboka kugira ngo kijya kintu ndagikore canke ndakironke, ariko nkasanga rimwe na rimwe umutima wanje n'ivyifuzo vyanje biriko birantwara buhoro buhoro muri erreur, buhoro buhoro biriko birantwara ahantu habi, nkashika ahantu nja mu makosa ajaye n'ivyifuzo mfise, kandi ayo makosa ubuzima bwanje buza gushikamwo amwamwe ntubugishobora kuyakosora, amwamwe ntubugishobora kuyagarura, kuko wirekuriye ivyifuzo vy'umutima wawe vyose ngo bikore. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kintu cihenda nk'umutima w'umwana w'umuntu, ngo tel chemin paraît droit devant un homme. Iyi nzira iboneka nk'iyishika mu maso h'umuntu, ariko amaherezo yayo ikamujana mu rupfu. Tugomba kwitondera cyane ivyo dushaka, ivyo dukeneye, amaamvi yacu, ayo twumva dufise, ivyo twumva dushaka, ivyo twumva yuko tugomba kubishikako, ivyo twumva ko tugomba kubironka, ivyo twumva ko tugomba kubona, ivyo twumva ko tugomba gutambukiramwo. Igihe cyose ufise ikintu ushaka ukagishaka cyane birenze igipimo, ico cifuzo cawe gicika piège, ico cifuzo cawe gicika umutego Satani aza kubakiramwo. Kandi si ivyo gusa, ico cifuzo cawe gicika Imana yawe.